Kuva ku igenekerezo rya 15 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2023 muri Sudan, benshi bafata nka Sudan ya ruguru, hari ingwano idasanzwe ihuza ibisirikare bibiri. Igisirikare cy'igihugu kirongowe na Abdel Fattah al-Burhan asanzwe anarongoye igihugu, hamwe n'igisirikare cha Rapid Support Force gisanzwe kirongowe na Mohamed Hamadan Daglo, benshi bita Hemedeti. Kuri ubu abarenga 250 bakaba bamaze kwasiga ubuzima, nayo abarenga 2000 bakaba bamaze kubakomerekera. Uyu munsi tugiye kuyaga kumvo n'imvano y'iyi ntambara. Ubona ko abategetsi batandukanye hirya no hino mu gihugu batanguye kwitera ivyatsi, basaba yuko impande zihujwe ndetse n'impande zihanganye zicara hamwe zikaganira kugira ngo amahoro yongere akagaruka ituze mu gihugu, hanyuma iterambere rikabasha gusaga abanya Sudan. Tukaze rero ku makuru twaguteguriye. Kwigenekerezo rya mbere z'ukwezi kwa kane uyu mwaka hari hategekanijwe amasezerano adasanzwe ahuza abasirikare ndetse n'uyu mugwi wa Rapid Support Force, hamwe n'abasanzwe bakeneye ubutegetsi ko bwongera gusubira mu maboko ya gisivile, nyuma yuko kugenekerezo rya 25 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka wa 2021 hatewe kudeta yatumye igisirikare cha Abdel Fattah al-Burhan hamwe n'igisirikare cha Rapid Support Force vyihuza, hanyuma bikayobora igihugu. Aya masezerano rero yari gutuma igihugu gisubira mu minwe y'aba civile, inyuma yuko bari baratswe kino gihugu kuva mu mwaka wa 2019 gushika mu mwaka wa 2021 ubwo baca bakugwa ku butegetsi. Ndakwibutsa yuko mu mwaka wa 2021 ariho kino gihugu caja mu minwe ya gisirikare, inyuma yuko kuva mu mwaka wa 2019 cayobogwa mu buryo bwa gisivile, aho bari bakuye ku butegetsi Omar el-Bashir mu mwaka wa 2019. None imvo y'ukutumvikana kw'aba generali babiri ni yahe? Reka dusubire inyuma gatoyi turabe imvo yabitumye. Ubwo President Omar el-Bashir yatwara igihugu mu mwaka wa 2000 hadutse ikiroberi cagwana mu karere ka Darfur, aho abashika 300 bapfuye, naho miliyoni 2.5 ziti vyabo zirahunga. Gusa kugira iki kiroberi gituzwe nuko Omar el-Bashir yashinze umugwi ufasha igisirikare cy'igihugu, akaba yawise Rapid Support Force canke igisirikare gifasha ikindi kizwi. Gusa nyuma y'ibikorwa vyagiye bikorwa muyo mugwi waje gushingwa neza na neza mu mwaka wa 2013, abagize uyu mugwi bahawe akazi ko gukingira imbibe z'igihugu. Abasirikare bari bahawe imyimenyerezo ya gisirikare idasanzwe. Abasirikare ba Rapid Support Force bari bahawe imyimenyerezo ya gisirikare idasanzwe, ndetse mu batanze imyimenyerezo ya gisirikare harimwo al-Burhan. Benshi mu bagize rero uyu mugwi wa Rapid Support Force bakaba biyita abajanjawid. Mu mwaka wa 2015 RSF canke Rapid Support Force n'igisirikare ca Sudan cagiye gufasha igisirikare ca Yemen kugwanya abahuti, bivugwa yuko bari bashigikiwe na Iran. Ni igisirikare ca Rapid Support Force hamwe n'igisirikare ca Sudan rero caje kugwana ku ruhande rwa Yemen, Arabie Saoudite hamwe na Emirate. Muyo mwaka nyene niho hatewe itegeko rigena yuko abasirikare b'uyu mugwi bigizwe mu gisirikare cha Sudan, ariko biza gusubira kwankwa mu mwaka wa 2017 aho ino tegeko ryaje gukugwaho. Imvo ngo nuko bagiye bakora ibikorwa bidasanzwe, bagenda bica ibintu bitari bimenyerewe cyane mu gisirikare. Bavuga bati abantu bishe mu mwaka wa 2000 ubwo batera mu gace ka Darfur, ni gute bokwinjizwa mu gisirikare. Gusa uyu mugwi wa RSF ukaba urongowe rero na Mohamed Hamadou Daglo, azwi ku kazina ka Hemedeti canke Mohamed Mutu. Gusa iyi RSF ni gisirikare gikwiye kuko gisanzwe gifise abagwanyi hafi 100,000 ndetse n'imiduga ya gisirikare irenga 6,000. Hemedeti ubu ni ndongozi mu rwego rwo hejuru, akaba ni icababa ca Burhan
asanzwe arongoye igihugu kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na mirongo ibiri na rimwe igenekerezo rya 25 z'ukwezi kw'icumi ubwo hategwa kudetsa. Hemedeti akaba rero yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani akavukira mu gace ka Darfur. Hemedeti rero akaba yarabaye inshuti idasanzwe ya al-Bashir ndetse akaba atunze amamiliyari y'amadolari y'Amerika kubera ubutunzi akura mu cukugwa ry'amabuye y'agaciro. Ubwo hatemagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2019 bagakuraho Omar el-Bashir, Dagalo yavukiye muri Darfur yaje kuba icegera ca Burhan mu kurongora igihugu, naho Abdel Hamadok aba mushikiranganje wa mbere mugabo uyu Hamadok yarasanzwe nk'umusivile yaje gukurwa ku butegetsi mu mwaka w'2021 ubwo hategwa kudeta. Ubu igisirikare ndetse n'igihugu kaba kirongowe n'ibisirikare bibiri arivyo igisirikare cy'igihugu n'igisirikare ca RCF. Ubwo igihugu rero cipfuza gusubira ku murongo wa gisivile, abashaka demokrasi ndetse n'igisirikare n'abasirikare bake bake baje kongera kurondera yuko haba amasezerano y'amahoro, hanyuma ubutegetsi bukava mu maboko ya gisirikare bukaja mu maboko ya gisivile, aho vyase yuko ku igenekerezo rya mbere z'ukwezi kwa kane uyu mwaka haba amasezerano y'amahoro. Ibintu vyaje kuba imvo zaje gutuma nuko Abdel Gafar arongoye inama y'umutekano yashikirije ko igisirikare ca RCF caje kwanka kwinjira mu gisirikare kubera ko uyu mugwi woca utakaza ingufu. Ibiganiro vyo kugenzura igisirikare hagati ya Burhan ndetse na Hemedeti vyaje rero kwanka, arivyo vyatumye intambara itangura ku igenekerezo rya 15 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka. Hemedeti asaba ko abasirikare yarongoye binjizwe mu gisirikare cy'igihugu, ndetse Hemedeti akagira ijambo muri eta major ya SUDAN mu gihe ivyo Burhan atigera bikozwe namba. Akaba rero arivyo vyaje gutuma intambara itangura. Mu gatondo ko kuwa 15 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2023 ibisagara bitandukanye vya Darfur, Khartoum, Nyara, El Obeid, Al-Fashar hatanguye imigwano idasanzwe ihuza ibi bisirikare bibiri. Bwa mbere RCF yaje kwemeza ko yamaze gufata ikibuga c'indege, aho ndetse habonekanye n'iturigwa ry'indege y'igihugu ca Arabie Saoudite ya Airbus. Ndetse kino gisirikare ca RCF kirongowe na Hemedeti caje kwemeza yuko cyamaze no gufata presidence, gusa ibi bikaba vyaranswe byivuye inyuma n'igisirikare cy'igihugu kirongowe na Burhan, ariyo vyaje gutuma kugeza kuri no munsi iminsi imaze gukabakaba 4 ibisirikare byose bihangana, naho abarenga ibihumbi 2 bakaba bamaze gukomereka, abarenga 250 nabo baza gusezera isi. Hemedeti yabwiye ikinyamakuru ca Qatar ko yiteze kugenzura uko bishoboka kose abicishije mu kinyamakuru ca Qatar ca Al Jazeera, aho yavuze ati zoruhuka ari uko fashe base militaire zose z'igisirikare cy'igihugu. Ese azobigera ko? Ni bimwe mu bintu umuntu abasha kwiyumvira mu gihe n'igisirikare cy'igihugu ca SUDAN naco kidasanzwe, ndetse kuri ubu kikaba kibandanya gutera ibitero bidasanzwe ku basirikare ba RCF Rapid Support Force basanzwe barongowe na Hemedeti. Umuntu akibaza ese ino ntambara izoherera hehe? Ni vyishi umuntu ahanze amaso, ariko hano kuri Vyacu TV tukubwira ati itekanire, tukizo turaguha amakuru atandukanye kuri intambara uko izoba iriko iragenda kose. Tugusaba rero yuko ugira subscribe gusa kuri channel YouTube yacu kugira amakuru atandukanye uzuzura yaronkera igihe ndetse ukayaronkera ku mwanya. Utarabikora gira share, nimba wakoze no video naho ushire ko like, hanyuma ushuje hariya muri commentaire utubwire ico utakunze nimba utayikunze kugira ngo tuzomenye aho twikosora. Hanyuma reka tugushimire ko wabanye natswe muri kino kiganiro, ndetse urumwe mu bantu bifuza